Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uno munsi dushimira kuki? Dushimikira ku citwa igiseke. Mbega igiseke cari kimaze iki mu buzima bw'abarundi baho hambere? Mbe ni bande bikorera igiseke? Mbe igiseke cahingurwa muki? Ivyo vyose ni muri iki kiganiro. None rero imbere yuko tubandanya, reka mbanze ndabereke igiseke, hanyuma nce ngaruka tuganire. Murakoze. Igiseke rero nico murakibonye. Igiseke rero bagishiramwo ivyo bagemuye. Ivyo bagemuye babishira mu giseke, bagashira barondera ivyo bagemura bakabishira mu giseke. Ivyo nivyo bataba bashimye gutwara ahabona. Hari ivyo batwara ahabona ku mutwe, hamwe umuntu ababonye acavuga ati nakagemuye iki. Ari nk'igitoke umuntu akavuga ati naka agemuye igitoke, naka aragemuye inzoga. Ivyo bavyita umutumbugwe. Ivyo vyagiye habona hamwe na naka acavuga ati ico bagemuye n'igitoke, ico bagemuye n'uburo, ajanye inzoga, bavyita umutumbugwe. Hagaca haba rero n'ibindi bagemura bashize mu giseke, aho umuntu atabona ivyo arivyo. Nk'inzoga barayishira mu giseke, ntibe ikibaye inzoga y'umutumbugwe. Abiremeye iki giseke bari bande? Bari abakenyezi canke abakobwa. Mu mizero y'ikirundi nta muhungu canke umugabo yiremeka igiseke. Kigaheza rero kigahereka iyo hari nk'ubukwe, igiseke caherekeza inzoga. Cahingurwa muki? Igiseke cahingurwa mu migano. Imigano mwaragiye murayibona, twaragiye turayibereka. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ikiganiro c'uno munsi kigarukire ngaha. Reka kigarukire ngaha, tuzobandaye mu biganiro vyo hanyuma. Murabonye igiseke, murumvise n'ibikorwa vy'igiseke, n'abiremeka igiseke n'ico ibiseke vyahingurwamwo. Murakoze. Tuzoganira mu bindi biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro.